Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV idutegurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Mu Rutana haravugwa umugabo yimuriwemwo imbanyi maze aribungenga nk'umukenyezi. Aya ni amakuru atangaje cyane kandi ariko arahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko umugabo yateye umwigeme imbanyi akanga kuyemera, bikarangira iyo mbanyi yari ifiswe n'uwo mwigeme bahita bayimurira mu nda y'uwo mugabo. Ibi akaba ari igitangaza gikomeye cyane kandi akaba ari ibintu byerekana ko byanze bikunze amagendegende ariko arakora. Benshi bati niko byagakwiye kugenda, abandi bati ibintu bigeze ahabi, benshi bati isi igeze ahatemba. Kubona umugabo yibungenze ni ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba. Abaganga baremeza ko umugabo yibungenze kandi bakemeza ko biboneka neza ko urusoro rumuri mu nda nk'umwana nk'umwigeme. Benshi bati ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biratunguranye kandi birateye ubwoba. Turaza kubigaruka ko mwidonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira uko ibintu byifashe ndetse naho bikomoka ndetse n'icatumye uwo mugabo yibungenga nk'umwigeme. Ibiriko biratangaza abatari bake bakabona ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi bitunguranye cane. Turaza kuva kuri iyo nkuru itangaje dusimbire Gihanga, aho batabariza Dieudonné Gahungu. Benshi bavuga ko yanyurujwe n'iperereza rya gisirikare, ariko amakuru ahari akaba adahumuriza, avuga ko ashobora no gufata akishwa kuko yaramaze igihe kinini avuye mu gihugu c'u Rwanda. Benshi bakavuga ko aricyo yaba yazize kubera umubano mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira kandi ko impahazwa Carine Nizigimana amaze igihe kinini, amezi hafi 4 anyurujwe, ariko n'ubu ngubu abaryango be bakaba batazi aho ari ndetse n'aho apfungiwe. Benshi bati ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba kandi babaje, byerekana ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ari intwaro mbi cane idafise aho ishobora gushikana umunyagihugu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira kuri no nkuru irebana n'umugabo wibungenze, tubanze tubabwire ibiriko biravugwa mu iperereza rya gisirikare, aho abarundi bariko baranyuruzwa kandi bikaboneka neza ko abanyuruzwe abenshi bahita bicwa nk'uko amakuru adushikira abivuga. Komine Gihanga baratabariza Dieudonné Gahungu. Hari umugabo wo muri komine Gihanga yitwa Gahungu Dieudonné yakuwe muhira ejo haheze ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu 2024 n'abantu bambaye impuzu z'igisirikare. Abe baratabaza twaronse ubutumwa bugira buti amahoro neza, turatabariza umuntu yitwa Dieudonné Gahungu, barahejeje kumunyuruza. Yaba igihanga inyuma y'ibiro bya komine, bamukuye muhira aho yaba atwawe n'abantu bambaye umwambaro w'igisirikare, bari mu modoka ya vatiri Carina itukura y'ibiyo bitabona. Dieudonné ni umuskuti yarigeze kuja kuba mu Rwanda hanyuma aragaruka. Benshi bati nicyo ashobora kuba yanazize. Baramutwaye nk'isaha 12, ntituzi abamufashe iyo bamujanye, ntituzi ico afatiwe. Turasabye mu mutabarize ataricwa. Wogira ico amenye ko bafashe Dieudonné Gahungu
bakwandikira ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Twongere tubasubiriremo akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo abariko barakora aya mabi bafatwe kandi bashengezwe imbere y'ubutungane, kuko biboneka neza ko ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje. Amezi 4 araheze Carine Nizigiyimana anyurujwe n'iperereza ry'u Burundi, kugeza ubu nta gakuru kiwe. Haraheze amezi 4 dutabarije umwigeme ko Carine Nizigiyimana anyurujwe n'abakozi b'iperereza ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere 2024. Carine yafatiwe aho bita ku Masalo muri quartier Gasenyi ya zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, mu gihe yari ahejeje kururuka bisi yamukuye mu gisagara ca Bujumbura. Yafashwe ariko arataha. Yafashwe n'abagabo bari mu modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI y'ibara rya gris ifise ibiyo bitabona n'imparati B0857A. Iyo modoka yahavuye imenyekana ko ari imodoka yo mu iperereza. Amakuru yashizwe ahabona arerekana ko ifatwa rya Carine Nizigiyimana rifise ico ripfana n'amatati ari mu muryango wiwe. Abavuzwe ku isonga ry'inyuruzwa ryiwe ni umukozi w'iperereza yitwa Samuel Ntaryabasobyi, umukuru wa CNDD-FDD muri komine Mukaza, akaba n'uwujejwe indero muri komine Kanyosha, uwitwa Venerande Nahimana be n'abaryango b'uwitwa Damiano Mbanyenimana. Amakuru yakurikiye yagumye yemeza ko Carine Nizigiyimana yari afungiwe mu iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi i Bujumbura. Mbere n'ubu hari amasoko akibivuga gutyo. Abamunyuruje nabo bamuhoye amatati yo mu muryango boba bamuremeteranizaje bafatiye kuri musaza we yahungiye mu Rwanda. Aho bigeze biragoye rwose kumenya ko Carine Nizigiyimana akiri muzima kandi ko by'ukuri apfungiwe mu iperereza. Kuva Carine afatwa nta muntu n'umwe mu muryango arasubira kumubona. Nta kindi cemezo na kimwe ko ari muzima. Abategetsi bose bagumye binumiye nk'uko womengo nta cabaye. Iperereza risanzwe ritwara mu biro by'umukuru w'igihugu. Rirafise umukuru waryo General Ildefonse Habarurema. Rirafise uritwara mu gihugu hagati Colonel Domitien Niyonkuru. Bigenda gute ngo umwana w'umukobwa anyuruzwe n'iperereza, bano bategetsi bose bakaguma binumiye mu kiringo c'amezi 4? Wabyaye wese umwana w'umwigeme arakwiriye kumva impuhwe akivira ibintu nk'ibi bikorerwa umukobwa wiwe. Ibi ni akamaramaza mu Burundi. Benshi bati iki gihugu kiyobowe n'akarwi rwose kadakorera abanyagihugu, ahubwo akarwi karajwe ishinga no kugumya gusesa amaraso y'abana b'Abarundi. Mu Burundi nimba biruko biracatugoye kweri. Aho ntibogira impuhwe ibyo byo kuziza abantu ubusa bigahagarara. Ababikora bibuke ko bashize Imana imbere. Sakamaramaza gusa ahubwo ni ivumwe. Hama ngo isi ntikimera ngo umwimbo waragabanutse uragabanuka. Turabibona hejuru y'ubukozi bw'ikibi busigaye muri mu iki gihugu cacu. N'abakora bakaguma binyegeza mu masengero ngo bashize Imana imbere. N'ayandi turacayabonye sibyo gusa. Kuba amaraso y'umuntu ameneka kubw'ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubu mwiperereza mu Burundi ufise amahera ngo arashobora kugura umuntu. Ubahaye inote afatika baca bamufata bakamucisha ku buhombo. Bo bagatanga raporo muri perezidansi basanzwe batwarirwa ko bari bafise amakuru ko wari mu bahungabanya umutekano w'igihugu canke bagufasha uri mu mirwi irwana. Mukosore ibyo muriko muravuga, kuko noneho ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birababaje. Uyu mwigeme arakwiye kurenganurwa by'ukuri. Ukuri biraboneka neza ko ashobora kuba yaranijwe. Aka ni akamaramaza ku gihugu cacu. None mubonera igihugu kizotera imbere kirica inzirakarengane. Ewe Mana tabara Uburundi bwacu. Ndazi ko utabara abari mu kaga. Ni hatari ibyo ntibinagoye. Bahamagare uyu
umuyobozi bakamubaza neza niba koko abifisemwo uruhare. Ikigaragara cyo ni uko amabi yose ariko arakorwa mu gihugu c'u Burundi ari gukorwa n'iperereza kandi bikaboneka ko byose Perezida Evariste Ndayishimiye atana kimwe atazi, akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko akwiye gufatwa nawe agapfungwa kuko ariko arahemukira igihugu c'u Burundi byanga byakunda. Amakuru yacu tuyasozerere kuri ya nkuru twari twababwiye mu ntango z'aya makuru ivuga ko mu Rutana havugwa umugabo yimuriwemwo imbanyi maze aribungenga nk'umukenyezi. Ayo makuru y'umugabo wakuye n'iryo sanganya aremezwa n'inzego nka zose mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru y'umugabo afise inda yatanguye guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku bindi bimenyeshamakuru bitandukanye kwa 13 Rusama 2024 bivugwa ko yoba yatwaye inda umwigeme arayihakana none ubu niwe ayifise. Iyi nkuru yatanguriye ku mutumba Museno muri komine Gihanga aho umusore yevuye hakurya, ariko bikaboneka neza ko azanye imbanyi kuko hashize igihe gito cyane yatanguye kugaragaza ibimenyetso by'umuntu wibungenze. Iyo nkuru yatanguye ku mutumba Museno muri komine Gihatanga aho umusore yavuye hakurya muri Tanzania aho yari yagiye kurondera ubuzima, ashitse kumuhana inda yiwe itangura kubyimba buke buke uko buca bukaguma ibduga. Inyuma yo kwitura ibitaro bitoyi ntibabone ingwara bamurungitse ku bitaro bikuru byo ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Kuva ubwo niho hatanguye kuvugwa ko Daniel afise inda y'imvuka. Bamwe mu bamwegereye bakavuga ko n'ibipimo yakorewe byemeza neza ko umusore afise inda. Amakuru ava ku mutumba Musengo aho uwo musore asanzwe avuka avuga ko intandaro byose ari uko uwo musore yabateye inda umukobwa w'umutanzaniyakazi maze arayihakana. Bene umukobwa niko gufata iyanda bayimurira muri uyo muhungu bakoresheje amagendegende. Umwe mu batware baho yatwiganiriye ko byari bimaze gushika mu myaka y'inyuma aho hari umusore bigeze kwimuriramwo inda kuko yihakanye uwo yahiteye, akaba yahavuye yishikana ku babyeyi b'uwo mwigeme yemeye ibiganiro babona kuyimukurako. Ku bitaro bikuru bya Rutana baremera ko bakiriye uwo musore ariko bakavuga ko byanze bikunze ari imbanyi afise. Yamara umwe mu batware bo ku mutumba Museno we yatubwiye ko haba hararungitswe muri Tanzania umwe mu muryango w'uwo musore kugira barabe uko botorera umuti ico kibazo kugira ngo gikemuke. Iyi ni inkuru itangaje ariko bigakebura n'abagabo ndetse n'imisore iriko iratera abigeme imbanyi ikabihakana. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.